Ziba STV mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye nawe uri kurakurikirana kino kiganiro bivanye kandi nawe uherereye n'igihugu urimo reka ndamutse mvuge mwaramutse kuba turi kumwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi mvuge mwiriwe mu bari mu bihugu nka za Australia na hehe n'ahandi hose ntazi abari USA abari Canada abari mu Bufaransa n'abarahandi henshi ndabaramukije cyane kwiteka ryanyu murazi ko tubakunda cyane je nitwa MC Handi ni Mr Solution Mr Emotion ndi kuri STV nkuko mubibona mba nafashe micro ya STV kugira ngo mbashe kubazanira byinshi bigiye bitandukanye kandi biko biravugwa kuraba nabariya tutaravye isura y'umuntu cyangwa se mbega uwo muntu n'igiki uno munsi ndi mu ntara ya Ngozi ngo hari iki natwe ndaza kubanza gusaba imbabazi ku kajwi kanje ko karaduga neza muravyumva aka gripe kante ariko uko biri kose neza kubikora neza ndi mu ntara ya Ngozi icanzanye ngo nigiki reka tugende buhoro tukabivuga uyu muntu araza kwiruka amakuru yose nkuko mumaze kubibona bwa mbere mwarayabonye nkuko mubizi rero ni wa mwigeme Kercy bisa n'ivyansi nituzi uko vyagenze mbega ari Ngozi kubera iki mbega ari Ngozi kuyihemvo ubuzima by'ukuri bwo babwaranze nkuko twoba twaravyumvise ntituza kubimenya tutabibwiwe reka rero tuze kugerageza kushika aho batweretse ko ari haba kugira ngo ibintu byose bigende neza mfise kamera zibiri nimuze gutangara mubona amasana amadasa canka atandukanye gato ndafise kamera ya mbere ku kubavu kwanje ndafise ndi kuburyo mubona umenge iri kiranzo umenga iri kure cyane camba gato yari kindi kangira munini gumana nanje rero tujane buke mubone kira kitu ibintu bitezo kugenda fresh twagiye rero nkuko mubizi ni ya mivumburo nkuko mubizi mubibona rero aho baturangiye na twahashitse antuka ituzi yuko biza kutworohera sawa gute meze neza si abanga wa munyabucumbu oya ntawe hari yambwize ukuri bambwiye ko abanga ntawe hari izukuri genda basimwira abiri turabe ari yari sinze ko ari yari uraza kubimbwira buke sorry meze neza rero kwanza waje hano gukora iki Kercy uzi iminsi wagiye uvuga ku mbuga iki by the way jewe abakunzi ba STV babibonye ingene namenya amakuru yawe ingene namenya aho uri n'ingene nashitse babibonye nabagiye barafasha kandi abashimire cyane abagiye barabimfasha kugira ngo nshike ariko kandi icyanzanye si kunabi ngo mvuge yuko nazanywe ngani naba ariko ni muntu mbere yo gushaka kumenya ubuzima urimwo n'ivyo urimo gushaka kuri no mwanya ko je natangaye cyane bivaye no ko nagenda vyumva babimbwiye ya Jenny Bosch ameze gute nawe nibaze ko ari sawa ye manu mviza uko ndakubwiye utuzi ngo tsigari hewe hari umudemu je maze iminsi mbonino w'umukuru ni video yitwa Kercy asikabi Ngozi cane nyimba gusa Ngozi kweri wapi mengo nyene nta kigendo menga afise ubuzima bubi kabisa none urabizi ko ari Ngozi ngo ndamaze kumubona wamukoresheje ikiganiro shanzuza kubaraba kweri antuka nsanzwe nkunda n'Ingozi cyane kandi sana kuntu antuka nzuzama uyo Kercy uri kuravuga nujya Kercy nyene amaze imisa
aboneka mu biganiro byinshi ku mateleviziyo agiye atandukanye ujya mu Queen Video nimba ari ujya cyo mbwira fresh ko ari we umbwire neza kuri si navyo ahubwo vuba nocanza kweri ego ego sha ujya mu demo nyene ari mu ndirimbo ya D1 ego so je rumva nari mvuye muri siporo ahantu nyene mbari ndamubona nyene ariko ibarabara sinzi ibintu bikandi mbona arinjiye mu nzu nyene gusa nyene byabonekanye nyene ko atari mu buzima bwiza kweri. We rero mbwira adresse y'ahantu wamubonye hama uco nohoreza cubandanye nohoreza fresh je nejo ndashobora guca nduga umbwire urabe neza ahantu nibugenda ukabaza umenye ko ari haba hanyuma uco mpa adresse zo hanshikana nimba nzoshukuru ukavurukana mfata imoto ihanshikana hanyuma ico nzokora je nzoca ngenda surprise ndamupitire tumenye kuko amaze n'iminsi ataboneka ku murongo. Ewe nawe uri gashuhe kweri urumva uzoshuzeje kagushuha sha mbiza sindiko ndakubesha uraza basi nyahano nabonye abantu urumva ahitwa mu Camugani hepfo yo kugisagara hano mu Kirundi nyene nibarabara duca ko tugiye muri sport uravyumva ntihagoye kumenya wowe ukunda kubwira nuko nyene inzu iri hejuru y'ikaburimbo ukuntu ni inzu yonyene nyahaboro sasa wewe nubwo bwe mu motari cakujana video rero kwanza bimeze gute umeze neza umeze neza Kercy byagenze gute ubu rino Ingozi twaravuye i Bujumbura navuye kubera iki mwashimye kuza kubino cyane amafaranga yaraduheranye hamaca turaza hino we nande na mama mubaye murapanze bimeze gute oya ni mama wa mama wanje ni haba ne mumaze igihe kingana gute mu bini Ngozi isomeni iraheze ndwi yose mu bingozi ino mubayeho gute biraboroherera zaho bukebuke cyangwa mwarashimye nk'ubu ushobora kuvuga ati narashimye je negumira Ingozi ni fresh ni ibintu uruzi mubaye mushima cyangwa ni kwa kundi uvuga ati nta kundi ndi bugire ni nta kundi ndi bugire nyene ariko urazi Kercy hari ibintu byinshi we wagiye uracamwo byinshi bigiye bitandukanye uno munsi je ndi Ngozi nafashe urugendo rurerure hari abantu benshi bashobora kwibaza ni vya bindi byo by'udukino icambere cyo murazi iyo wanzanye Jesse na Kercy nawe ndazi kumbona ngavya mutangaje ariko turi mu gihugu cy'u Burundi naho tutoshika nta namwe tutokunda ko dushika Kercy ugende unyishura iki kibazo nagakino wowe urimwo canke n'ubuzima nyene ubuzima bwarahindutse ni life n'ubuzima ubu Queen Video wahagarikije bimeze gute oya sinobuhagarika na connection ndacayirondera kujyanye nyene ubwo ndi mu buzima connection uracazirondera ko twarakubuze kuri telefone wowe ugifise telefone narayidandaje kugira ngo ndonke déplacement zidushika nini umva telefone yagurishije kugira we na mama wawe mugerino twera mama twarazidandaje ni mama wawe niwe yagusabye muduga nino cyangwa byagenze gute nyine twarabuze amafaranga yo kuriha hamatura yaraduheranye hamatura turaza hino ba je twageze gukora ikiganiro ndakubaza kubijanye n'abavyeyi bawe uraheza urambwira ati papa wanje nta kibino aba muri Tanzania ashobora kuba afise n'undi mugore niyo mpamvu nk'icyumva uvuga yuko wewe bambwira ko uri Ngozi ubuzima bwanze byaranyoroye kumva ko bishobora kuba ari byo ndavuga ati ndamubaza ati barabibonye ati uri siri nivyo uri kurambwira ati ego ndi sino nagusha uzohanshikana ego inze nduge ati ego n'amahoro cyo mvuga ati okay rekanze rero no musi nishikiye bimwe ndiko ndabibona ariko Kercy
ndashaka kumenya byinshi byatumye ubu bintu bigenda uko. Abantu benshi barazi akazi ukora kandi si akazi ngo uronka ngo ubuze iminsi yose ku buryo ngo ibintu udashobora kubura akazi. Uri umukwini video kandi urumva ko udashaka kubiheba petetse nuko hari byinshi bikumariye tujya duhera uronka tukagufasha ibintu byinshi. Rero nimba byahindutse abantu baca bashaka kumenya byahindutse bivuye kuki, byahindutse bigenze gute. Kercy tubwire byagenze gute ugere kuri uru rugero rwo kubino. Ubuzima bw'inurazi ntibuba bworoshe kandi buba bugoye cyane, usibye yuko umuntu atezwa kubwishimira mu gihe abubayemo. Tubwire neza na neza byagenze gute. Cyambere narabwiye yuko papa wanje yadutaye Resana tanku numva papa wanje sanzwe ari umutanzaniya tumaze kuba babana na mama baravanye aca araduhitisha muri ari petit sœur wanje na jewe muze tugende ijambo na yuko ntusta mama wanje aca jana petit sœur wanje. Ni ukuvuga ngo rero kubera nase kujana nawe nta na kintu na kimwe afasha. Kercy twigoye kugira dushike Ngozi nuko twashatse kumenya byinshi kuri wewe na byinshi byatumye ugera ino. None nta kuntu ejo twokurondera ejo no musi petetse twagutunga